mvuga n'ubu mvuga k'urugo ari umugore. Weho mugore wanje wari mutima w'urugo ningo. Nama mvuga n'ubu mvuga kw'ikigandarara habuze umugore. Weho mugore wanje uragiye agaruka ubupfare n'ubupfuvyi. Nama mvuga n'ubu mvuga kunugabagirwa n'umugore. Weho goronome niyogi wasize ubivye nibwo bugabo bwanje. Abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe nanje nti nakabana. Musabe avyaguruke yongere kandi adusabire umuhezagiro w'Imana kugira ngo ibikorwa navyo bitanguye vyo muri kino kibanza bihezagirwe n'Umukama. N'ibyo byose biza gufasha iki giteramo n'amajambo aza kuhavugirwa kugira ngo bibandanye bitwubaka bidukomeze kandi bituremeshe bidukomereze ukwemera muri wewe. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Bavukanye nshuti bajyango mwese namwe mwaje gushigikira umuryango wa Ntafatiro, tubanje bwa mbere kubaha ikaze muri kino kibanza. Twumvise icyadukoranije, ariko rero imbere y'uko twumviriza ubuzima bw'umuhisi twagomba dusabe Frère Pascal yasirukiye umuryango abanze ashikirize ijambo nyamukuru uyu munsi. Tugire Kristo, tugire Kristo. Jewe rero umunwa jewe ariko ijambo ry'umuryango jewe ubukamwo hariwo abana canke abasongo. Ngongera kandi ngavuga ijambo murumuna wanje yantumye ngo mvuge. Ibyo navyo rero ubwa mbere ikaba ari ibyo kubaha ikaze ngaha aha turi ni mu muryango abamana cyangwa abasongore. Tukaba turi kumwe n'abandi baje bava ahandi baje kudushigikira muri uru rubanza. Ndovuga wo gushikiriza umuvukanyi akaba n'umuvyeyi wa Ntafatiro Patrice. Aha rero turi ngaha ngo
tumenye yuko ingabirano y'ubuzima ariko atihabwa Imana mu kuturema ntiyatubajije kandi iraheza ikongera uwishatse ikamujana atawibajije. Nico gituma rero uwo munsi novuga yuko uko turi ngaha sigihe tukuririra umuhisi wacu yagiye, ahubwo no kumuherekezanya urukundo, no kumuherekezanya igisabisho kugira ngo Imana imwakire, ibandanye imwakira aho yamuteguriye itaranamurema. Ariko gituma rero nogira ndi ni ugushemeza Imana, ni ukunirahaza Imana, ni uguhaya Imana kuko ariyo buzima, igaheza natwe ikabudutiza ngo dushobore kugirira akamaro abandi. Eko umuryango w'abamana ariyo basongore waragomanywe n'umuryango w'umuhisi Bucumi Donavina aribo bajiji. Twaragendanye, turakundana, turagumana, ariko n'ubu rero ntitwogira ngo nuko uwacu agiye ngo biraheze, ahubwo ubucuti buzogumaho. Uwo muhisi turiko novuga ko duteramiye uwo munsi, ntimugire ngo ari kure yacu, ari kumwe nacu. Yari umuvyeyi ngirakamaro mu muryango. Iyo yaje ava twarabamenye, natwe abiwacu bongera baramenyana. Yarabaye ikimara rero muri iyo miryango ibiri, akora ibyiza byiza cane gushikaho novuga yuko ubucuti butari buhari muri ico gihe bwahavuye bukarama bugakura mbere. N'ikimenyamenya ni uko yararondotse, aribaruka abana bane, bawe nawe na Patrice Ndafati, abana babiri b'abahungu n'abakobwa babiri. Eko umwana w'umuhungu yitwa Barwa, uwundi nawe Bonwa, uwundi nawe umukobwa akitwa Bundu, uwundi nawe Bumwe. Ayo niyo mazina rero abavyeyi babo babahaye. N'amazina y'ikimenyetso atumenyesha ko natwebwe aho turi ko twoba Imana iratubona, irazi icyo turi, ariko kandi tukagendera muri ubwo buntu mu bumwe. Baratwumviye ubumwe rero, ubu turiko turaherekeza
yaratwongeye ubumwe mu mpande zose. Ahavuye rero hasigaye ihengeri, ariko ko yasize amazina ku isi, novuga yuko izina ryiwe ritazokwigera rizimangana, haba mu muryango w'abajiji canke mu muryango w'abasongore. Murazi ko ubuzima ariko atihabwa, yaramuhaye ubuzima ngo abane natwe, agumane natwe, ariko Imana rero nayishakiye iraheza rero iramuhamagara yisubiza ivyayo. Yarabaye ingirakamaro mu muryango, yarabaye intungane, si ibyo tubona gusa, eka n'ibindi byinshi bitagira uko bingana. None rero ko mwaje kudushigikira muri uru rubanza, tubasabye ikintu kimwe. Nukuri ntimuje ngaho ngo murire ngo umuntu yagiye, aba ni ndete, ahubwo nyabuna murabona ko turi ngaha mu kanyamuneza, ari nacyo gituma rero ko Mukama yadushikanye muri iki kibanza, bakaba bakiduhezagiriye. Imana yodufasha reka tuja imbere tukahafungurira ibyo yaduteguriye mu kanyamuneza, mu bumwe, mu kwishira no kwitana, mu mutekano ntangere. Hanze rero ngira nti tugume mu kanyamuneza, kuko dufise n'uduserukira iyo yagiye. Niko nitumenya iyo umuntu agiyeyo aho babiteye, ariko rero novuga ko bivana n'ukugene yabanye n'abandi, ukugene yabayeho, ukugene yamye arambura ishaka ry'Imana. None rero inzimano zimwe ziri imbere yacu, ariko izindi zirateba zishike, dusangire mu kanyamuneza nyako kandi kuzuye. Ize ni tugire Yesu, Mariya na Yosefu berana. Bize ubuzima bwaranze uyu munsi babuze dutanga mu buhinga bw'ivyuma nyumva ijwi ryashoboye kuboneka, bace baridushiriramo. Barutunga boro bapfasoni gwaruka ndabahaye mwaramutse. Jewe ndiko ndavuga nitwa Ntafatiro Patrice, ndi n'iteka ryo kubaha amamuko canke ibiranga umupfasoni Bucumi Donavina. Bucumi Donavina ni umujijikazi mwene Bahebura wa Sabanga wa Ntore ya Nzibukiro ya Jigo rya benshi wa Ngwano ya Runyota rwa Nyamigogo, umuntu akabandanya gushika kuri
Mitimigamba akaba ari wa mujiji wa mbere umwe abagamba bazambira ngo ko asanzwe avugana n'Imana azoheze avugane n'Imana ayisabe umwami yoza gutwara Uburundi, kubera umwami yatwara novuga ngo mu Mugamba yari umwami Ruhinda yatwara nabi. Nuwo muntu w'umujiji Mitimigamba yagiye mu bujiji kurondera umwami Ntare Rushatsi Cambarantama. Nukuvuga ko uwo mupfasoni Bucumi Donavina ari mu muryango w'abahizi, ari mu muryango w'abantu babumbatiye igihugu c'u Burundi n'ingoma y'u Burundi. Uwo Bucumi Donavina n'umupfasoni yavutse ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 25 ukwezi kwa Mukakaro mu 1970, akaba ashengeye uno munsi igenekerezo rya 28 Ntwarante mu 2024, akaba yarakwije imyaka 53 n'amezi 8 n'imisi 3. Uwo mupfasoni asize umupfare. Muribuka mwese umupfare n'umugabo yabuze umugore, umupfakazi n'umugore yabuze umugabo. Uwo mupfare akitwa Ntafatiro Patrice, akaba nawe ari umumana, akaba umusongore mwese muzi, akaba asize imfuvyi umukobwa mukuru yitwa Buntu bw'Imana Marie de Schoenstatt, yavutse mu 1995 igenekezo rya 8 nk'igenekezo ry'uno munsi ukwezi kwa Ruheshi ako gatandatu. Asiga imfuvyi yitwa Bumwemana Marie du Cenacle, yavutse ku igenekezo rya 5 ukwezi kwa Ruhuhuma mu 1998. Asiga imfuvyi yitwa Bonwa Parfait Représentant, yavutse itariki 3 z'ukwezi kwa Nyandagaro kwezi k'umunani ku batumva ikirundi neza 1999. Asiga imfuvyi ya 4 yitwa Barwa Donovan Ivan, yavutse kuwa 22 ukwezi kwa Nyakanga 2012, akaba afise imyaka 11 n'amezi hejuru. Uwo mupfasoni ahwereye uno munsi turiko turaherekeza akaba yaranzwe n'iki? Uwo mupfasoni ikintu camuranze ubwa mbere na mbere, yavukiye ku mutumba wa Kivuruga muri komine Gatara mu ntara ntwaro ya Kayanza. Ico gihe yari ikiri intara ya Ngozi, kuko mu Kayanza yari nka arrondissement niko novyita. Amashure y'intango yayize igatara kw'ishure ry'intango ry'abakobwa, hanyuma arafatwa gose, aramugazwa gose n'intwaro yahitiye mu Burundi, ikama yari intwaro yakumira abantu bo mu bwoko bw'abahutu, ku buryo uwo mupfasoni Bucumi Donavina naho yari intwari, naho yari aciye ubwenge gute, yagiye gutora ikibazo c'umwaka wa 6 akwije imyaka irenga 15. Ariko mu wa mbere yabuwa mbere, mu wa kabiri abuwa mbere, mu wa gatatu abuwa mbere, mu wa kane abuwa mbere, mu wa gatanu abuwa mbere, mu wa gatandatu abuwa mbere, ariko uwa gatandatu arawusubiramwo bimwe abavuye ikirundo kutariko bavuga ngo nukudubura, arawusubiramwo ku buryo yarirukanywe. Se wiwe yamubwiye ati jewe wa mwana ndagukuye mw'ishuri kuko ntibikunda ingene wobandanya uba uwa mbere mw'ishure mugabo ntutore ikibazo c'umwaka wa 6. Aramukura mw'ishure, aramugurira ikidima, injojo yo gushaka kurima, aramugurira igipfungatumbu kugira ngo agende kurima. Hanyuma umwigisha yaramuzi ubutwari yitwa Nyamutamiramazi, Nyambatari Mutamiramazi, abangaho igatara, araheza aramukura kwisuka, aramubwira ati nugaruke uze wige kubera ndabona urafise kazoza. Uwo mwana aragaruka, uwo mwaka aca arawutora. Aca rero aramenya umwaka w'86 niko novuga. Hanyuma araheza aca yimurirwa mw'ishure nderabigisha y'Ibusiga, niyo yize umwaka w'indwi, uw'umunani, uw'icenda n'uw'icumi. Ico gihe yigana na nyene icubahiro Bucumi Deniza Nkurunziza. Iyo myaka yarayize, ayiga neza, ayiga aciye ubwenge, ayiga n'ukuri ari umuntu ari imbere y'abatari bake. Ariko kandi ashitse mu mwaka w'icumi, kwa kundi hariho intwaro
twasezereye, uwo mwana yaraciye ubwenge cane, ntibashoboye kumuha amashure ashobora kuramurira kaminuza, baciye bamujana mw'ishure y'imyuga, amashure ajanye no kurima ariyo ITAB y'Ikarusi. Aragenda rero ariga Ikarusi naho nyene, arahiga umwaka wa mbere, arahiga umwaka wa kabiri, arahiga umwaka wa gatatu, arahiga umwaka wa kane, atabaye uwa mbere yaba uwa kabiri, atabaye uwa kabiri yaba uwa mbere, gutyo iyo myaka yose. Aha ndiko ndavuga ko yaranzwe no guca ubwenge biteye ubwoba. Hanyuma uko kuntu rero yaheje amashure mu 1993 igenekerezo rya 13 mu Kakaro, ku bwangingo yabwiriza kuca agenda kubandaniza amashure hehe mu mashure y'Iburaya, kuko umunyeshure wa mbere canke wa kabiri yacarungikwa kugenda Iburaya, umengo wa gatatu n'uwa kane bakaba ari abanyeshure baca babwiriza kwigisha Ikarusi. Ntivyagenze uko kuko baramugufirije, hanyuma agumuko ntiyashobora kugenda muri izo za Buraya kwigayo, kandi ntiyashobora no kwigisha Ikarusi kuko ingorane ni nyinshi nawe wamaze kuzumva. Nuko rero aheje 1993 yahava arondera akazi, akakarondera, agahava abura akazi novuga ngo mu Kayanza, akabura akazi mu za Kirundo, hanyuma agahava aza kurondera akazi muri DPAE Gitega. Ahava rero aje Gitega, acarungikwa hehe? Acarungikwa kuba umugoronome muri komine Gishubi. Muri komine Gishubi rero yashitseyo mu 1994. Ashitse mu 1994 muri iyo komine niho yahava akubitana akajisho n'umugabo wiwe, akaba ariwe Ntafatiro Patrice, nawe uwo mugabo akaba yari umufaratiri uwo mu bapatiri novuga ngo bajejwe kuba abasaserdoti b'igihugu c'Imana c'u Burundi, basanzwe barababa mu Burundi, bamwe bitwa les prêtres séculiers. Hanyuma rero abantu babonanye bahavuye bakundana, hanyuma bakundanye uwo mufaratiri Ntafatiro Patrice batazira makanaki, ahava arasezera ukuri kwamye, yipfuza ahubwo ko uwo mugoronome boheza bakabana. Ntivyoroshe kuko ingwano yari yadodoye, abarundi barugurura. Hanyuma rero uwo mugoronome aguma ari goronome wa komine Gishubi, hanyuma baraheza barubaka mu 1995. Hama kubera bubatse haravuka uwo mwana, avuze yuko havutse umwana w'imfura buntu bw'Imana Marie de Schoenstatt. Hanyuma kandi mu guhura bakaba bahuye kubera bose bari abashonstatien mu muhari wa Schoenstatt. Hanyuma bahava barahunga Igishubi, arava Igishubi aragenda kuba Igitega. Agiye kuba Igitega ubuzima ntibworoshe kuko ivyari ico gihe ubutabizi n'utagomba kumenya akahise ku Burundi, aho abarundi bari basubiranyemwo ivyaba umuntu arabizi neza bukebuke. Niho rero umwana wa kabiri yahava yiyongerako 1998 n'uwa gatatu 1999. Hanyuma uwo mugabo wiwe nawe Ntafatiro Patrice iyo yigisha Ibuhoro nawe aromogwa, iyo yigisha Imakebuko aromogwa, ahava aja Igitega. Agiye Igitega rero wa wundi nawe yomowe Igishubi, bahurira Igitega. Ubuzima ntibworoshe gose kuko vyari ibintu bigoye. Umuntu yomowe Igishubi, uwundi akomogwa Itaba, ata cefo ca ruguru, ata dufaranga, niyo bokoze batanahembwa kuko vyari bigoye. Niho umusaserdoti yitwa Nicimpaye Emmanuel, Imana irakamuhezagira, arakaramba, arakagwira, aragahora ku ngoma, arakarengana, abanzi barengutse arenguka, abanzi barenganye barengukiye icarimwe, bo barengukira ukurengwa. Niho yahava aha akazi uwo Donavina Bucumi, aramuha akazi muri Bedage, ubumengo yitwa Odage. Amuhaye akazi rero umugabo wiwe Patrice Ntafatiro aronka karyo kuja kwiga Ibujumbura kuko ahandi ntivyakunda. Agiye kwiga Ibujumbura rero niho umwana wundi yahava avuka. Ico gihe yagiye mu 1998, umwana wundi avuka mu mwaka wa 1999. Yiga Ibujumbura rero niho hahava hatangura ibintu vyo kuvuza ingoma. Ntafatiro Patrice akaba ari umutimbo kama wo mu Gishora ca Masasu wa Giheta umwami n'abagabo mu ntara ntwaro ya Gitega, Gitenga, Titeka n'Amataba, Tonyanga, Ubutore n'Ubutwari.
akaba yaravugije izo ngoma rero umugwi witwa Rumuri Culture, hanyuma bahava baza kuvuza ingoma muri Canada. Bagiye kuvuza ingoma muri Canada, uwo Ntafatiro Patrice ahava aragenda muri Canada. Agiye muri Canada vyatwaye imyaka 3 n'amezi 3 kugira ngo uwo Donavina Bucumi n'abana 3 bashobore kuza muri Canada. Bashoboye gushika muri Canada, ubuzima burabandanya. Uwo Ntafatiro Patrice nta gahengwe yahaye mupfasoni wiwe Donavina Bucumi, araheza caraza acamurukira kw'ishure, acariga ishure ryitwa La Cité Collégiale, aho yagiye kwiga kuba umushingwa bagwayi, ariwe bita ngo umuforoma mu kirundi kitarico, akaba ari infirmière autorisée mu gifaransa. Uwo mupfasoni Bucumi Donavina uko yakabaye incabwenge, uko yabaye umudahetwa mu bwenge, naho nyene imyaka 2 yize muri iryo shure ryitwa La Cité Collégiale les soins infirmiers, nukuvuga yiga ubuhinga bwo kuvura abantu muri iryo shure ryitwa La Cité Collégiale. Yarihejeje ari wa mbere, aho yakumakumye ubushimwe bwose buhabwa abantu babaye aba mbere, abantu baciye ubwenge. Mu 2007 bishira 2008 niho yagiye guheza iryo shure. Arihejeje buno nyene ibitaro vy'Ottawa vyitwa Hôpital Montfort, no kuvuga ibitaro vyegamiye umutagatifu yitwa Montfort, nivyo vyaciye bimuha akazi buno nyene acara hakora. Akaba ariho yahwerereye itariki 28 kuwa 4 mweranda ukwezi kwa ntwarante mu 2024. Ivyo bitaro rero yarabikozemwo, abantu barashima, arakora abantu bamukunda, arakora akunda akazi kiwe, arakora abo bakora n'abamukunda, arakora indongozi zimukunda, ku buryo bataye amacumu, ku buryo bahavuye bagira n'umunsi mukuru wiwe, baramwibuka bose bambaye impuzu zera, bose basavye ngo amabendera yo kuri ivyo bitaro Hôpital Montfort d'Ottawa, amabendera yose bayaduza igice kugira ngo bibuke uwo mushingwa bagwaye yitwa Bucumi Donavina. Uwo Bucumi Donavina rero abarahwereye ku myaka 53 n'amezi 8 n'iminsi 3, apfa akiri muto, apfa ari umuntu akundwa, apfa ku buryo butangaje. Yapfuye ate rero? Mu guhwera uwo munsi yaratonze ku kazi, akazi katangura isaha 9:15, aratonda yatwawe n'umuhungu witwa Parfait Representant Bunwa, ariwe yamujanye ku kazi. Aragenda neza, ashitse ku kazi ababizi neza iyo akazi kagomba gatangure haraba abaganga bagomba batahe, n'abaganga binjiye ku kazi. Yari karavugira umuntu ngo acumbagira, kubera muri iyo nama bari bavuze ibintu byose, baravuga ibintu byose, ariko wewe acababwira ngo vous devez m'écouter, j'ai une dernière chose à vous dire. Mu kirundi no kuvuga ngo mubwirizwa kunyumviriza, ndafise ikintu ca nyuma ngomba kubabwira. Avuze ngo ikintu ca nyuma cari ikintu ca nyuma ciyo nama, kikaba n'ikintu ca nyuma mu buzima bwiwe. Aca aravugira umuntu ngo agende aracumbagira, bashobore kuraba ingene bomufasha ntazogwe, ariko arerekana rero ingene agenda. Yavuze ngo le patient X qui marche en boitant comme ça, no kuvuga ngo umugwayi naka agenda aracumbagira gutya, ariko aravyerekana ingene acumbagira, acaragwa, aguye yaguye ubutari buvyuke. Kumwe abarundi bavuga bati uko nguye mvuga niko mvyuka mvuga, wewe vyaramunaniye kuvyuka. Uko yaguye avuga niko yayamiriye avuga. Abarahwereye amasaha 2 inyuma yuko kugwa kwiwe, bace yavuga yuko yamaze gushengera yahwereye. Abarahwereye itariki 28 ukwezi kwa ntwarante umwaka 2024, isaha y'11 yo kumugoroba n'iminota 47. Murakaramba mwese, murakagwira mwese, murakahora ku ngoma. Icaranze uwo muvyeyi n'igiki? Yaranzwe no gukundana, urukundo rurenze, yaranzwe no gufashanya, ugufashanya kurenze, yaranzwe no kurenganura abantu, ukurenganura abantu kurenze, kuko no mu guhwera urumva ko yahwereye ariko ararenganura umuntu abandi bose bibagiye, mugabo agasanga bwiza kumurenganura, hanyuma muri uko kumurenganura agasanga arahwereye. Hari igitabo citwa Renganura Kirundi cemye Bukuru ni tome 1, hariho n'ikindi kizosohoka citwa Renganura Kirundi Butoyi
Butoyi Tome 2. Ico gitabo kiri mu bintu vyerekana ko yakunda Uburundi, agakunda abarundi, agakunda n'umugabo wiwe. Niwe yamubwiye ati ko hariho umurundi w'Igitega muri komine Itaba, izina ntaje ngomba kuvuga, akaba yavuze ko ururimi rw'ikinyarwanda rusumbana kure ururimi rw'ikirundi, ati we ntafatiro Patrice mugabo wanje, renganura ico kirundi, kubera wararenganuye na nyene icubahiro Petero Nkurunziza, urarenganura na nyene inganje General Major Evariste Ndayishimiye, urarenganura n'abantu batari bakeyi mu gihugu cy'u Burundi, ati renganura ikirundi naco. Yari umuntu rero w'umuvyeyi, yari umuntu wibanga, yari umuntu afise impano nta ntigiri, arico gituma arivyo bimuranga. Mwebwe mwariko murabikurikirana mwese rero murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Uwahwereye rero asize aho bavukana batatu bose b'abakobwa. Uwa mbere yitwa Agnes Minani, uwa kabiri Angele bakura kubusa, uwa gatatu Pascaline Cishahayo. Bose baba muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki. Nibo bagisigaye, abandi bose baramaze gushengera kandi bavutse ari abana 10. Ico nohereza ko nuko se wiwe Bahebura Antoine amuvyara, kubera ko yaguma vyara abakobwa cyane, yamuvyaye amurera kigabo, amurera amubwira ati wewe umuhungu ntaronse, uwo muhungu ubwiriza kuzobaho umenyekanishe umuryango wa Bahebura Antoine umujiji. Nawe yarivuga ati jewe umujiji kazi mwene Bahebura Antoine. Abajiji rero barakaramba, barakagwira, baragahora ku ngoma. Ndabaramukije, nzopfa ndabasonera kubera baratanze umugeni mwiza, umugeni wibanga, umugeni yasonewe n'abazungu, arasonerwa n'abarundi, arasonerwa n'abantu bose bakorana. Mwese mwariko muravyumviriza, Imana ibahezagire, murakaramba mwese, murakagwira mwese, murakahora ku ngoma. Tugere Kristo. Kubisanzwe amajambo menshi numva bayavuze, je ntajya noronka numva ndenza ko ryacane, ariko kubwo umuryango wo mu Rutegama igashingwa n'umuryango wino mu Giheta aba bavuze, twebwe abashoboye gushika ngaha bavuze tuti aho twumviye ibi byashitse reka dushikeyo bifatanye umubabaro n'abari aha mu Giheta, kumbe n'abandi bari mu mahanga iyo tudashobora gushikana ijisho. Rero hagati yaho bazi mu migenzo y'ikirundi ntiyabuze niko bimeze, uramurengukako ukaraba udukwi nitwo ugenda wikoreye. Rero twe twashoboye gushika ngaha, abasigaye hariya murabona no kwiyunguruza n'ibintu bigoye, badutumye ati murakira utudukwi mubashikirize muvuge natwe yuko tutashoboye kuhashika. Arico nagomba kugira tugire Kristo. Connais-tu l'homme à qui je dédie cette chanson? C'est un homme redoutable, personne ne l'est semblable. Nu comme les grains de sable. Il est ijambo umwe mu muryango nawe nyene kugira ngo yishure kuri iri jambo. Tugire Kristo. Yego bari kuruka. Umushinga nahe aje kuvuga iyo jambo abari gashingwa. Avuze ukuri umuryango w'abana yarashitse asanga abasongore, turafatana neza, turahana kabisi agahiye. Amaze kumva rero inkuru yuko Uchumi Donavine yitavye Imana, turabona ikimenyetso ashikirije umuryango cerekana rwa urukundo aguma azirikana ati nzoguma ndabakubitira ko uyu munsi nzanye udukwi kandi sindabahevye. Nyakubahwa bavuye igashingwa, umuryango wose urakengurutse kuri urukundo berekanye, urukundo
wo gushikana uduki mu muryango wabuze uje kuremesha n'ubundi nzomugire gutya tuba tugukengurukiye ugira izo utanga n'izo usigarana ugire Kristo y'umushingantahe wiwe Patrice inyuma y'uko tuza kuba turiko turafungura abari mu bigega rero muce mufasha ko mugire n'ingoga kugira ngo ubuzima bwashitse. Le rejeton de David, le sauveur du monde, il remplit le vide, l'amour de la haine. Le grand libérateur qui n'a pas voulu se taire quand il a vu la terre dans l'obscurité. Sa voix douce nous invite à la danse lorsqu'on chasse l'iniquité dans nos vies. N'adorons plus des images, faut que nous soyons sages et nous pourrons avoir l'héritage avec Christ. J'ai trouvé en Jésus le bonheur que le monde m'a urubanza rwo guca ku mazi ruza rwaheze ni ukuvuga yuko rero hariho rero n'umugirwa rero w'ubuganduka ari nawo rero turiko turarangura nico gituma rero ari ufise akajambo k'umuryango ashobora kuza kugashikiriza mu mwanya wose tuza kuba turiko turakora ibindi kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Ntabwo basabe rero yuko abajejwe kw'ifumbi boca babandanya ibikorwa bariko barakora kugira ngo mu kanya abaja kure bahave tubarungika tugire Kristo. On est libre et affranchi par son sang. nimuze tuguzishime nimuze tumushime kubw'amaraso yiwe twabashe kuba abana b'Imana. yashimye ko ata muntu yoba yaje kumushyigikira ngo ntahave amumenya murazi yuko asanga urubanza rwo kurabera mu mahanga none rero hariho
registre iri hano ntihaze kugira ugenda atiyanditse, ntihagire uza kugenda atiyanditse. Nicyo nagomba kubamenyesha rero, nagomba bari mu buhinga bw'ibyuma badushiremo iyo ntahe, hanyuma haraza guca hakurikira ijambo ry'abaserukiye umuryango wavuye mu rugombo. Abari mu buhinga bw'ibyuma ndumva yanyumva baca bashirako iyo ntahe. Ndagize mwaramutse mwebwe mwese ba rutungaboro bapfasoni namwe gwaruka muri ko murankurikirana. Ubu rero ijambo ngomba ndabashikirize ni jambo ngomba kuvuga, ni nk'intahe ngomba gushinga yingene twabanye na mugore wanje umujijikazi Bucumi Donavine. Sinza kugaruka kuri vyinshi, nza kuvuga gusa ibintu bikuru bikuru, kuko cyamu ca Gaspari bayagana kandi uwo bivuga neza yomara imyaka tumaranye niwe yohava akabivuga neza, kuko ahandi hoho ndabivuga uku byo hava bingora. Nagomba reko babwira yuko jewe ntafatiro Patrice mwene ndi muri go wa ndemera wa kinyoni ca kariyo karubaduka, reka ngeze ngaho sikintu c'abarundi ndiko ndavuga. Ubu gusa ngomba gushinga intahe. Jewe navutse igenekerezo ya 22 ntwarante mu 1937 mvyagwa n'umwubahwa ndi muri go Michel umumana, nongera nibarukwa n'umuhanzakazi Binyongori Goderiva mwese muzi. Jewe rero mvutse umuvyeyi wanje yapfuye hakiri kare, yapfuye mfise imyaka 5. Urumva navutse mu 67 aho birafise ico bivuga mugarika ngeze ngaho nyene. Jewe rero umuvyeyi wanje amaze guhwera iwacu ibintu ntivyoroshe na gatoyi, ubukene bwaratwuguruje hanyuma turugurura. Hanyuma rero hariho abantu bakuru banje bamwe bace bagenda muri Tanzania, abandi bagenda mu Buganda. Hariho na mukuru wanje umwe yaciye aza kuboya, yagiye rero kuba umuboyi mu Ruhanza. Hamuragiye kuboya rero mu Ruhanza, jewe nibuka mfise imyaka 6 naragiye mu Ruhanza. Ngiye mu Ruhanza rero nari ngiye kurondera udufaranga yoba yakoreye ku kwezi kugira ngo ntahe ndabe ingene nohitana n'umunyu aho hakurya inyarubabwe. Neza na neza uwo Theodore Ntamagendero mukuru wanje niwe ahantu yakora, ahantu yaboya hariho umwana w'umukobwa. Hanyuma aracarambwira ngo Patrice ngo ahantu ndakwereke rero ngo nakuronkeye umugore. Ntijewe wandonkeye umugore ngwe. Acanyereka umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa acambwira ngo uwo mukobwa rero ngo ndamuguhaye ngo n'umugore wawe. Hanyuma uwo mukobwa ndamubaza nti none wewe witwa nde? Uwo mukobwa yambwiye ngo nitwa Donavina. Bica bihereraho, jewe narasubiyeyo ukundi kwezi guheze kurondera amahera narayaronse, ariko uwo Donavina sinasubiye gusubira kumubona. Hanyuma rero jewe mfata umugambi ugomba kwihebera Imana, ariko nama mbwira Imana nti Mana jewe ngomba kuba umusaserdoti w'umukama, ariko ni ntaba umusaserdoti w'umukama ndipfuza kuronka umugore ameze nk'uwitwa Barakamfitiye Suzana muka Benoit Nkezabahizi, abamuzi baramuzi. Nukuvuga abo bantu wari umuryango je nabona nkiri muto, jewe nkipfuza nti hamwe nje no mumugabo icompa nkamera nka Benoit, umugore wanje nawe akamera nka Suzana Barakamfitiye. Hanyuma rero jewe ndakura nkuruko mu mutima harimwo ko mbaye umusaserdoti, umusaserdoti w'umukama, nawe umusaserdoti naho jewe nzoronka umugore mwiza nk'uwo nabonye iwacu, nk'uwo nabonye Suzana Barakamfitiye. Jewe rero ndumufaratiri mba Igishubi kuri Paruwasi Nyabiraba. Twarabana n'umupatiri yitwa Niyibizi Gaspari mwese muramuzi Mutimbo. Naramukunda nawe akankunda, nukuri yarampanura ibintu byinshi cyane. Mugu umunsi umwe arampamagara ati ntafatiro Patrice, je ngo ndakubwira ikintu. Ntihamamagaye ngo ntafatiro Patrice, yambwiye ngo faratiri Makanaki ngo hano ndafise ikintu ngomba kukubwira. Ntego ambwira ati jewe rero narakwihweje imico yawe, ndakwihweza imigabo n'imigambi yawe, wewe ubaye umupatiri bizontangaza. Ntisabwe ningene je nshaka umupatiri, ati yego urashaka umupatiri mugabo wewe kuba umupatiri bizokugora. Ni kubera iki? Ntimbarira.
ati we urafise urukundo rurenze. Nta muntu numwe ndomye ku rutoki, ivyo byavuzwe na Patiri Niyibizi Gaspard. Ati we urafise urukundo rurenze. Hari ikintu cyari cyabaye nari nakoze, muribuka turi 1993-1994, hari ikintu nje nari nakoze, ico kintu arambwira ati kubona wakoze ico kintu we ntafatiro Patrice, ati ubwo n'urukundo rurenze, ubwo n'urukundo rurenze, ubwo n'urukundo rurenze. Ati nivyashika rero ugasanga ntubaye Patiri, uzokwamumenya ko jewe kuva uje kuri paruwasi Nyabiraba, jewe ndagusabira ngo uzomusasedoti mwiza, ati na cane Imana ikwereke ingabirano yiwawe, Imana ikwereke ivyo ushobora kuzokora neza mu buzima. Ati muga ko umusasedoti bizokugora. Kubera ko ari abasasedoti banyumva, jewe singombye kongera ko ibindi yaciyambwira, mugabo ivyo yavuze biri bube. Hanyuma muri 1994 niho umukobwa yaje kuba umugoronome, akaba mu mazu ya paruwase. Jewe nkaba njejwe ikigiga ca paruwase. Hama ndagenda rero muri home gutoza amafaranga. Uko kwezi nagiye gutoraza amafaranga, nsanga umukobwa yampa n'uwo mukobwa nyene. Hanyuma je ndamuraba, ndamukubisa akajisho, nti wa mukobwa we nturi mwiza n'ukuri, ntufise ubwiza jewe numva nkunda. Nawe aranyihweza ati nawe rero wa mufaratiri, ati je mbona nawe uri mwiza. Ivyo bigiye ngaho arambwiye ivyo, naye ndamubwiye ivyo, je ngo bakoma umusaseridoti arampa amafaranga, nca ndisubira ku paruwase ndakora ivyo nabwiza gukora. Mugabo haheze nk'ukwezi ndagenda gusubira kurondera amafaranga yo muri home. Hanyuma nsanga rero uko kwezi siwe. Hanyuma ngiye, hanyuma ndabaza nti wa mukobwa mwiza ntari hehe, ngo vugande, ndamuvuga. Hanyuma bambwira ngo nguwo. Hanyuma rero acaraza ngwerega ngo je ngo kukwezi ngo sije ntanga ngo amafaranga. Ntaco. Ntimbe none wewe witwa nde? Ngo jewe ngo je nitwa Donavina. Nti uvuze ngo subiramwo wa mukobwa mwiza. Ati jewe nitwa Donavina. Ntishanti wewe rero urabaye gwanje kuva no munsi. Kubera ivyo Theodore nta magendero yambwiye mu 1973 vyaciye nti Theodore ariwe Theodore yarampaye umugore mu 73, ubu 1994 ndabonye uwundi mukobwa mbonye mwiza, kandi Patiri Niyibizi Gaspard yambwiye ko jewe bizongora ko umusasedoti mwiza kubera urukundo rwinshi mfise. Aba faratiri twigana canke abapatiri twabana muzobabaze barazi ikintu nari nakoze gisaba urukundo rurenze no kurinda biteye ubwoba. Ikintu nari nakoze inyabiraba, ikintu nari nakoze igishubi. Hanyuma rero nije bamukobwa n'ukuri jewe je kandi rero ndakubwire jewe igipatiri je ndabona ko nzoshenda giheba rero. Ati wa muhungu ndagusavye genda umusaseridoti w'umukama nkuko wabicatse, jewe undeke. Ntoya ni jewe n'ukuri je nakubonye kandi ko namaze kukubona rero ntibasha jewe ibikurikira nizobimenya. Aranyankira ariko jewe nasubiye isonga mu kwezi kwa kangahe, kwa mbere kwa kangahe 19 na kangahe, jewe ndavuga yuko jewe ndasezera neza nk'umufaratiri mwiza. Jewe ndasezera abo twigana, abo nabo tutigana bose barabizi yuko je ntafatiro Patrice nta muntu numwe yanyirukanye mu gipatiri, ni jewe nafashe ingingo y'ukugenda. Ndagenda turafatanye n'uwo muntu rero, umwana aravuka. Hanyuma ico nababwira nuko twarakenye, turakena. Kubisanzwe umusenyeri yitwa Ruhuna Yohakimu, umufaratiri avuyemwo yaramutekerera. Jewe yantekereye amafaranga ubusa bumwe, ubusa bubiri, ubusa butatu, ubusa bune gushika ku busa nkeka 12. Yantekereye amafaranga ubusa, kandi umuntu wese avuyeyo yaramuha n'imiburiburi n'uduhumbi n'amajana 3 kugira ngo ashe kubaho. Jewe ndakena kuri konte muri Bedag nari mfise ibihumbi 6, amahera 6,000 yonyene. Niyo mafaranga nagiye mfise. Hanyuma nyakugira Imana n'umugisha, nyagutunga gatunganirwa, nyakugira haba kubahwa, nyakugira impundu n'impuzu, nyakurengana abanzi barengutse, akarenguka abanzi barenganye. Patiri nici mpaye Emmanuel aranyumva, niwe yambwiye ati makanaki uzohava upfa n'ubukene, nuze ndakwereke ino ibuhoro uze kuhigisha.
ndagenda ndigisha arantunga amezi 3 kugira ngo ashobore kuraba ingene nobaho. Hanyuma amezi 3 aheze ndaheza ndagenda ndapanga inzu. Mugabo sinari bwahembwe, jewe narinze nomugwa itaba ntarahembwa n'urufaranga na rumwe. Narigisha ni makebuko nkagenda n'agapikipiki umugore yari rantije no kubwira ko nta rufaranga na rumwe nashoboye guhembwa. Tuca turahunga rero duhungira Igitega. Duhungira Igitega urumva nawe baramwomoye igishubi naje banyomora imakebuko uca turagenda. Abandi bantu banyakuramba banyakugwira banyaguhora ku ngoma ni Juma baragwerekana na Eveline Nyange wiwe badutunze umwaka muzima mu nzu ntoyi, mu nzu isanzwe, mugabo iyo nzu irabamwo imiryango 2 nukuvuga umugabo n'umugore Juma n'abana babo nanje umugore wanje na jewe na Buntu Marie de Schoenstatt turahaba Imana irakabaha ivyiza vyinshi ivyo badukoreye. Imana irakabagwiriza igihumbi. Turaja mu bukene turakena. Mugabo jewe nkagenda mwisengero nkabwira Yezu nti Yezu je ndashitse nkicara ku ntebe y'inyuma nkamubwira nti Yezu ndakubwire jewe ndi nka wa mutoza kori je ndi nyuma sinkwiye kuza imbere ngo je nka wa mufarizayo none ngire gute. Naravuye mu gipatiri ntawe natutse ntawe nivye ndakenye ndafise umugore ndafise umwana watuhezagije none ngire gute. Mbungabo ndakubwiye ko nta munsi w'igitangaro numwe twaraye ubusa na Donavina. Nta munsi w'igitangaro numwe twaraye ubusa. Hanyuma rero turabanye tukabana ankunda tukabana ndamukunda. Hanyuma rero niho nahava rero nazambira umupatiri Nicimpaye Emmanuel ntega pati jewe sinshaka kuzoba na chef de zone. Urabona kugira ngo batange ubu chef de zone uba uri mu lisansi je nta lisansi mfise, theology ntayo nahejeje, philosophy nayihejeje mugabo nta mashure mfise nta gipapuro nshobora kwerekana. Hanyuma ndagenda kwa mwubahwa musenyeri nta mwana ndamwazambira ngomba ko andeka ngo nje kwiga mpeze basi theology canke mpeze philosophy. Hanyuma ambwira ngo ugomba kuja hehe, ngomba kuja hanze. Aratwenga areguka ati wewe waratuhevye urahebye igifaratiri urahebye igipatiri uje ngo ndaguhe buruse ugende kwiga Iburaya. Ndamubwira ninde yakubwiye ko je ngomba kwiga Iburaya? Je ngomba kwiga Irubumbashi kubera hari abapatiri twiganye bari banze kuba abapatiri baba Irubumbashi. Je twaravugana je nagomba kuza kwigira Irubumbashi kugira ngo nige hanyuma mpeze ntahe mfise na lisansi muri theology canke ntahe mfise lisansi muri philosophy hanyuma njore gukora. Ivyo bintu ntavyo yamfashije mu Rundi aba ruhuna aba nta mwana nta numwe yamfashije ikintu na kimwe. Imana nihabwa icubahiro kwisi no mwijuru. Ndakena hanyuma ndahakugwa n'umuntu asanzwe Patiri Nicimpaye Emmanuel ampera akazi umugore. Ntivyoroshe gose ntivyoroshe mugabo arampera akazi umugore. Ampereye akazi umugore rero ndaheza rero ndamanuka Bujumbura kwiga. Ndashika ndavuza ingoma nkuko nakazivugije hanyuma hacaguka kaguma kukuzi no muri Canada nca ndaza rero. Uwo mugore nawe ahava arazino aje namushikije ku ishuri nti shikawe wa kenyezi wige uca ubwenge umenye ibintu byinshi. Mugabo yashaka ko tuvyara abana kubera twari twumvikanye ko tuzovyara abana 5 nti oya ivyo kuvyara ubu banzu bireke ubwiriza kubanza kuja kwishuri. Ndamurukira kwishuri la cité collégiale kugira ngo yige les soins infirmiers. Ariga aratera imbere. Nukuvuga acararonka nakazi. Nanje nariko ndiga ama maîtrise ndayiheza mu Gifaransa hanyuma ndaronka akazi turabanye. Uwo mudamu rero wanje nawe ikintu cyaturanze nuko rimwe na rimwe twaravugana tukavugana ukuri. Akambwira ati nko muri no misi ya nyuma ikirundi cy'akabarundi cyantwara umwanya munini ya cyane yambwira ati we ntafatiro Patrice wa mugabo waje n'ukuri none ico kirundi wama uri kurandika kigutwara umwanya ari je ndagukora ibikogwa abana aribo bagukora ibikogwa hano muhira none ico kirundi cy'abarundi nibiki ndagusavye mbarira. Jewe ndahava ndagenda mwisengero jewe ndabaza Imana je mbarira rero ubu n'ukuri jewe ibi bintu by'ikintu cy'abarundi nibiki.
umunsi umwe rero umunsi uri izina sinzi ibintu yantumye aragenda ku kazi je nsiga ndandika ku rutondanya bumenyi ordinateur ashitse asanga ibintu ntavyo nakoze asanze ntavyo nakoze arambwira ati none vya bindi ni gute yo ntimukama aca arambwira ati ngwa hano tushitse hejuru muri etage aransomera ati Jesse numva ingene wewe utabandanije gupatiri kuko abapatiri nibo bakora ibintu byinshi kandi badahembwa nawe urakorera igihugu amafaranga urarungikira abantu ikirundo uragikora kuri gusa ati none cyakuje ko umusaseridoti ni giki ya nibwa bundi Imana iranyishira rero bwa bundi wa wundi nyene yambwira ko ikirundo cy'abarundi umengo ntiyumva ibyari ivyo ubu rero Imana iranyishuye nuko rero turabanye uwo mugore rero akunda kumbwira ati wewe kandi burya uzopfa wenyene ati timuha seul niko yambwira je nkibaza rero noko haraye ibintu vyugu kwahukana nikumbure azohava mpeba jewe ndica hirya no hino indwi zibiri zose ndiraba ivyo nkora ivyo ntakora muhira muka nkabona nta kintu kiriho cotuma jewe ampeba cyane nti rewe wa mugore ngo ndakubwira nti jewe hari akaririmbo je nkunda kuririmba bavuga ngo jewe cyane yiyemeje nukuzabana nawe tukabana neza nuko haziki nuko vyagenda gute nkazakomeza nkwikundire kuva nkikubona namenye ko ari we bucura mu bakobwa biwanyu ndibuka amaboko ambwira ati nguhaye akana kanje kanyu muzuga fate neza nikazahogore mbe mwari we humura rwose tuzarushinga rukomere abavyeyi nabo baravyifuza nkunda inseko yawe we nkunda ukuntu nyitaho urakazuba ko mu museso yambwiye rero ngo nzopfa ndi umwe ndetse ndabwira nti wewe ikintu kizodutandukanya n'urupfu kanatsinda wewe uri bucura uri umuhererezi iwanyu hanyuma kandi ni nyoko wawe yakumpaye ko ni nyina wiwe bitariho Anmari yampaye uwo mukobwa akamumpa kubera iki kubera je namubwiye nti je nta mafaranga mvise yo gukuma umukobwa je mugabo ndamukunda none rero jewe n'umumpe ninashobora kuronka udufaranga jewe nzomukwa akandaba ati none ko abantu bashaka umukobwa wanje baza n'amamodoka bubatse amazu abantu bakomeye wewe ni gute nti jewe ntanzu jewe mvise mugaje nzogura yubatse kandi nayiguze ino muri Canada mvise mbi wanje bagatwenga hama rero uwo mupfasoni ahava arafata ingingo avuganye n'umukobwa wiwe akamubwira ati ye mugabo rewe mama abo bantu bazana imodokari nta numwe nkunda juwo nkunda n'uyu hanyuma hari n'akantu mabukwe yavuze ati ugomba uhebe ukunde n'ikimuga ko je ndamugaye ukuguru umukobwa acamubwira ati mama ati ubu n'umukwe tinya ati ibyo bindi uri kuravuga jewe ubu niwe nkunda tucaye turabana rero tubanuko imisi yose twabanye je namubwira nti mugore wanje abamaze kubona amafoto twifotozanya ayi miryango twagendera jewe yari umuntu dukundana naramusonera kansonera naramukunda akankundira umuryango w'iwacu ivyo nivyo nagomba kubabwira rero n'urukundo nyago nico gituma natoye igisomwa kijya gisomwa ca mbere nico gisoma je nasomye twabirana igisomwa ca kabiri nico gisomwa yasomye twabirana arico gituma uno munsi ndiko ndamusezera ivyo bisomwa ari byo twasomye hari ikintu ngomba guherezako Donavina ari mwijuru rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandukana ni sevu ari mwijuru kuko mu minsi yiwe ya nyuma kubera sinovuga byose ndabiheze mu minsi ya nyuma Yezu Kristu yaramubonekera ari umugabo muremure gose yambaye ibyera akamubwira ati mbewe Donavina ibi bintu kutabishira ku murongo aba bantu aba ko mudasubiza hamwe namaki nk'ubu wopfejo jewe rero akavumbu kajyamye mwijoro kagira unamaki ati jewe Yezu arandembeje Yezu nde urya nyene Yezu dusenga atiga arandembeje ambwira ngo nk'ubu wopfejo ibintu kutarabitunganya byoba gute hama arambwira ari byo bintu agomba ko dutunganya arambwira abantu arondera hari abari mu Burundi hari mu za Holande abari muri Canada turabarondera bose arakura arashira ku murongo ibintu byose Yezu yamuronderako kandi ibyo bintu byose twabihejeje
Yezu ntiyasubiye kugaruka mugabo nta gahengwe yamuha nta joro na rimwe atamubonekera amubwira ati kura ibintu mu nzira kura ibintu mu nzira kura ibintu mu nzira. Ahejeje kumubonekera nguwo rero dawe ndi muri go Michel nguwo nawe atangiye kumubonekera amubwira ati umuhungu wanje ibi hari ibintu abwiza gukura mu nzira ibi navyo nyene ngibyo ntangure ndabikure mu nzira. Ndabikuye mu nzira rero haheza amezi n'amezi mu yandi majambo Donavina yarakoze ibyo Yezu ashaka. Amaze kubona ko yakoze ibyo ashaka ati rero ubure yitoye neza yariko aramuronga yariko aramwoza uducafu twose afise. Hanyuma araheza rero aramwishikiriza kuri iyo tariki 28 Ntwarante mu 2024 kuwa 4 Mwiranda. Amajambo yanyuma twavuganye na Donavina naya namubwiye nti mugore wanje Donavina ivyo rero nabikuye muri Kanguka kubera Kanguka ndayumviza cane batubwira ngo utegura umunsi misi yose jewe narasengera umugore wanje ngasengera urugo ngasengera umukobwa mukuru n'umugabo wiwe ngasengera umukobwa akurikira ngasengera umuhungu mukuru ngasengera n'umuhungu wa nyuma ngasengera urugo byose ngasengera akazi ka Donavina ngasengera n'akazi kiwanje. Hanyuma nkamubwira nti Donavina mugore wanje umunsi mwiza Imana iguhezagire. Amajambo rero twavuganye nayo ya nyuma naramukanguye mu gitondo amubwira nti Donavina ngo maje ku kazi wewe ukora ku mugoroba nti Donavina mugore wanje Imana niguhezagire ugira umunsi mwiza kandi nagusengeye. Nawe asinziriye amarikangura randaba ati Patrice ntafatira umugabo wanje nkunda cyane ati umunsi mwiza Imana iguhezagire. Uwo munsi rero yahwera n'umunsi nabwiriza gushinga intahe kubera nabwiriza kuvuga ku ishure ibintu bibiri. Bambuje bati Imana ni iki kuri wewe? Kibazo ca mbere. Icya kabiri ni ryari wabonye Imana igendagenda mu buzima bw'iwawe ukayibona? Nivyo rero navuze ku ishuri niyo nza kuba ntategura umunsi n'imiburiburi uwo munsi nabwiriza gusenga nkabwira Imana nti Imana ko nza kuvuga ibintu imbere y'abanyeshuri 1000 ngahe n'abarezi bose ariho bari mfasha nze kuvuga ibintu wewe ushaka kumvuga. Ivyo rero uwo munsi rero nari nawushize mu minwe y'Imana niwo munsi Donavina yashimye guhwera. Hama rero baraduhamagara ku bitaro baduhamagara bati tebuka twese uko twakabaye abana biwe na jewe turashika. Donavina yagiye gucikana twese ariho turi. Donavina yaranzwe n'urukundo ntangere ukubaha ntangere kubisanzwe abajiji n'abantu badashoboka n'abantu bataniganwa ijambo mugabo ko yari yarongowe n'umumana nange ntitwingana ijambo ariko n'ukuri yaransonera akampanura akambwira ati ahantu wagize nabi kandi akabimbwira mu mutima mwiza n'agatima keza akanantwengera nkanamuririmbira nkuko navuye ko ndamuririmbira. None rero yahwereye naranditse indirimbo n'ukuri sinoja kubabesha narayandika nkarira nkandika umurongo umwe nkarira ngasubira nkandika undi murongo nkarira ngasubira nkandika undi murongo nkarira. Iyo ndirimbo rero niyo nashaka muce mwumviriza kandi muzoze murayinovora indirimbo yerekana urukundo. Hanyuma hari ibyo je namwemereye Donavina ivyo namwemereye n'ibyo bitangura ngo urukundo nagukunze. Ahantu muza kumva atangwe kuririmba rarijo ngo urukundo nagukunze nibyo nemerera Donavina nzokora. Ikirundi cy'abarundi kirimwo umuryango urimwo imirima irimwo abana barimwo kandi ngasaba n'Imana ngo izotureke tubonane mbona Imana kandi nawe ndamubone. Kandi je gihe nagomba kuba umusaserdoti niho mpereza aho nagomba kuba umusaserdoti jewe ideal dovi ico nashaka kizondanga nk'umusaserdoti w'umukama kwari ngo tanga niho bazobaha ingero mugeresha niyo namwe bazobagererako. Kwaruka mu nje yo kwaruka ikigabane cya 6 akarongo k'38 niyo yari ideal yiwanje. Mugabo imisa ya nyuma twagiyemwo na Donavina hari ku novuga ngo kidominika ya kabiri yikarema niho badusomeye ijya njiri mwumvise uno musi. Jewe rero umupati w'umunyarwanda ariko yadusigurira mu gifaransa niho yavuze ngo nous voudrions voir Jésus. Nanje nkumva jewe ntabonye Imana nzoba mpombye. Je hamwe nohwera nejo nohwera simbone Yezu nzoba mpombye. Ndipfuza kubona Yezu
ncamvuga nti ubu rero ya ideale nari mfise ca cifuzo nari mfise cuko ngo tanga ntibazoguha hanyuma ngo ingero ugeresha nawe bizogererwako nsanga ni ntoyi kubona Yezu ncamvuga nti jewe ngomba kubona Yezu hanyuma rero nca ndahindura uwo munsi kandi n'umunsi niyo misa ya nyuma twagiyemwo na Donavina kubera idominika ya gatatu yikarema iyo Dominika ntiyagiye mu misa naramusabiye kubera yari karakora niko byagenze iyo ndirimbo rero muyumvirize kuva ico gihe gushika nzohwere nzoba mfise ihangiro nzoba mfise ideale ngo ngomba kubona Yezu nawe rero wumva nikaba kakugiyeho neza ni ngomba kubona Yezu ni mu njiri yo kwa Yohani ikigabane c'12 akarongo k'21 a murakaramba mwese mugwire muhore ku ngoma ubure iyo ndirimbo nayo nimuyumvirize neza muyinovore Imana mwese ibahezagire mwebwe na jewe tuzobone Yezu tumubone imbona nkubone na Donavina n'abandi bose bahwereye bamawe biyongora igodiriva ba Pascalina ba Toromeo Bigirimana tubabone kuko nabo nyene bari mwijuru Imana kandi ibahezagire umviriza ko karirimbo rero Nama mvuga n'ubu mvuga kurugwa rumugore weho mugore wanje wari mutima w'urugo ningo Nama mvuga n'ubu mvuga bikigandarara habuze umugore weho mugore wanje uragiye agaruka ubupfare n'ubupfuvyi Nama mvuga n'ubu mvuga kumugabagirwa n'umugore weho goronome niyogi wasize ubivye nibwo bugabo bwanje abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe nanje nti nakababa nakagaruka nagasaga turi kumwe rimwe mugahinga na rimwe wanje nateretse amusozi y'umubabaro canka y'agatwengo ugira n'amapfana ubutabibwiwe n'ubutagira ubwiza bw'ubwira bwo kumviriza uteretswe n'ikitabona cakitumva canabuze umubiri wumva kuko sinasiba kwisasa nsigura ko rugira yamezagiye imuma none ubu sinoreka ngo nukurusika rusidutse nsusumira ucumi wo mucimba kanca ko nacumu yagenda bwamende yamara ndeka nzopfe mvuga ko urupfu rukomeza urukundo naborewe naritoye mborogera kumbonesha kure n'isamirizi zizwi nazindutse ntaratse naravyanditse mu bitabo n'ibinyamakuru narabisaraguye ku musenyi ku bigiga no ku masara adasaduka narabibwiye imbizi imigezi imyonga inzuzi ibiyaga n'inyanja narabiyagiye ibiyaya imicamo imisozi ibicu izuba n'inyenyeri narabipfukuriye abapfuye abariho abazopfuka n'Imana yamaho ko wewe mupfasoni mukanje nyina w'abana na mutima w'urugo uri umugore w'ibanga mana y'ingabo yangabiye mw'ibanga nama mvuga n'ubu mvuga nama mvuga n'ubu mvuga iyo nama mvuga n'ubu mvuga kurugwa rumugore weho mugore wanje wari mutima w'urugo ningo nama mvuga n'ubu mvuga bikigandarara habuze umugore weho mugore wanje
wanje uragiye agaruka ubupfare n'ubupfuvyi nama mvuga n'ubu mvuga umugabo agirwa n'umugore weho goronome niyogi wasize ubivye nibwo bugabo bwanje abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe nanje nti nakababa nakagaruka nagasaga turi kumwe wari wamuzezwa nzu muzima zwi mu bitabo bitagatifu wari wawacu urugirire marimwe ritima ngo yitwa Imana wari wa mukenyezi bikugura mu kibano no mu makungu wari wa mukenyezi bata amacumu n'abatamukunda wari Donavine Don Avine Gabire yatotoye nka tatama wari umutima utikunda ukitaho n'abatagira shinge na rugero wari wa muganga w'indanga atakangarika kuzuba abaganga uri wa wundi rugirire marimwe ritima ngo yitwa Imana urukundo nagukunze ntakizorukorako kuko ntiruriko ruratituka naco ntazokora kuko tukiri na kumwe na kimwe na kwimwe agatwengo kawe zogatwenga mu mutwe nzinduhurira umutwe abana bacu zobarera kurya ubizi mbese wabo na nyina wabo umuryango wawe ari wo wanje zowuryama kurye ibyo nzoryako imirima wasize izo shurika nawe wiyo wishashe iwa Yesu shime dina gitondo nzogendera indoto zawe ndindiriye abagenzi bawe ikirundi c'abarundi kizogumara inkindi ikirindi n'inkingi turinda ingoma singonga ngo ngofero urati ko nzofa tukizivuza neza Imana mwungere mwiza nzoyazambira izo ndeke tuzobonane nama mvuga n'ubu mvuga umugore urugo n'umugore weho mugore wanje wari mutima w'urugo ningo mugore wanje nama mvuga n'ubu mvuga n'ikigangarara abuze umugore weho mugore wanje uragiye agaruka ubupfare n'ubupfuvyi umugabo agirwa n'umugore weho goronome niyogi wasize ubivye nibwo bugabo bwanje abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe nanje nti nakababa nakagaruka nagasaga turi kumwe nama mvuga n'ubu mvuga urugo rumugore weho mugore wanje wari mutima w'urugo ningo nama mvuga n'ubu mvuga w'ikigangarara abuze umugore weho mugore wanje uragiye agaruka ubupfari n'ubupfuvyi nama mvuga mutima w'urugo umugabo agirwa n'umugore wanje weho goronome niyogi wasize ubivye nibwo abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe nanje
nakagaruka nakasaga turi kumwe. Mana witavye nini nahazwe, undinda abansi bakaka, undinda abansi. Imana witavye nini nahazwe. Nahe ikomeye cyane y'urugendo rurerure cyane Patrice Ntafatiro bwabo na Donavine 10. None rero inyuma y'iyo ntahe bagomba kumvirize n'izindi ntahe kandi z'abantu baba barabonye Donavine, baba abo babanye, baba abamubonye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, baba aho yakuriye, kugira ngo tuvire nabo icyo bamuziko. Nagomba imbere abanze havuge Honorable Norbert, kuko barabanye cyane, baragendanye, bararamukanije cyane muri ibyo bihugu by'amahanga. Arafise byinshi rero amuziko. Hanyuma hazakuca hakurikira umushinga na Didas, nawe nyine turaza kumuha umwanya, hazakuca akurikira. Hanyuma inyuma yaho araza kuca hakurikira ijambo ry'abaserukiye umuryango mu Rugombo, ni naho tuza guca dusozera Frere Pascal. Imbere yiwe kugure Albert araza kugira icyo abivuze ko biba byavuzwe, hanyuma Frere Pascal dusozerere kugira ngo abaja kure bace babandanya. Nitugire Kristo bajya kubahwa babyeyi, inshuti, bagenzi b'umuryango wa Ntafatiro Patrice, bajya kubahwa bihebeye Imana muri ngaha, bashinga ntahe bafasoni mwese twakoranijwe n'urubanza rumwe uno munsi, nitugire amahoro ya Kristo. Jewe rero n'iteka rinini cyane ushobora kuronka aka kanya kuri uyu munsi. Turamutse dusezera umugenzi akaba n'umubyeyi, umufasoni wa Patrice Ntafatiro. N'iteka kuri jewe kugira nshobore kuronka aka kanya bampaye kugira ngo mvuge ndate ibyo nzi kuri uwo muryango, nzi ku mufasoni wiwe, nzi ko no ku mushinga ntahe wiwe, eka n'ibibondo byiwe. Rero Patrice Ntafatiro n'umuntu twamenyanye kuva kera, twarakuranye nawe yari muto kuri jewe, na cyane cyane n'umuryango wiwe uri ngaha, nta n'umwe tutaziranye. Nibagiye uyu mufurera mukuru wiwe yarandeze mu mashuri imyaka itari mike, shika kuri 4. N'umuryango rero nzi, ariko rero batiye ku rubanza badukoranije uyu munsi, Patrice Ntafatiro n'umuryango wiwe dusanzwe tubana. Iyo nanje mfise umuryango naramutanze shikayo, ari naco gituma igihe yashikayo yagize akanyamuneza kugira ati ndazi umwegeta w'iwacu, ndazi uwo imitumba ihana ububibe ari ino, ati
ntazobura icyo afasha tuca tuba abagenzi kuko agishikayo atari ukwezi aramara yaciye aza kundamutsa turakumburukanya arambarira uko yaje yari akiri wenyene hanyuma turatera inkuru turarinjora ararara gushika bukeye yagiye gutaha inkumbu zagabanutse ibisagara tubamwo si hafi cyane ariko sinakure twaguye rero turamukanya tugenderanira ku buryo igihe umuryango wiwe washika hariya nabaye mu mbere yambariye ati baza kumpeza umuryango washikiriye uwo muryango wa Patrice Ntafatiro nk'uko nyine yabivuze mu majambo atomoye kandi maremare asigura byose biragoye no kuronka ibintu umuntu yosubizamwo kuvuga ubuzima bw'uwo mufasoni wiwe ariko rero jewe nkavuga uko nzi uwo muryango uwo mufasoni wiwe yari umuntu akundana cane ivyo yavuze noshigira indahe kuko narabibonye ndabizi yari umuntu yakirana cane ushitsi iwabo yifuza no gutaha ntiyamenya nuko ufise urundi rugendo rurerure yarakugumya gushikaho anezerwa no kubona aguma kuzimana ako karagaciyemwo ngomba kuvuga n'ukuri ko yakirana neza kuko ukugiriye izimano nk'iyo muri ibyo bihugu aba uri umuntu umushika ku mutima ubwo rukundo rero yaradusangiye n'umushinga ntahe wiwe mwavyumvise n'umuntahe yagiye adushikirizaho yagiye araca hose niko rwamuranze Patrice abagenzi afise muri Canada muri bindi bihugu bya Buraya hehe ntibagira uko bangana n'akarorero ni ngaha ahagira ngo baza kubimenya uko ari abagenzi biwe sinzi ko ngaha mwari kuronka aho muri kwisi sinovuga rero byinshi cyane karakanyamuneza ko gushinga intahe y'ingene namenye uwo muryango uwo mufasoni wiwe turiko turanerekeza uno munsi nkaba rero ndamwifurije ko uyu mufasoni yogenda amahoro asize izina ryiza haba ngaha mu Burundi hamwe no mu mahanga aho yarabaye agenda amahoro azobandanye adusabira mwumvise yuko yari yanadutanguye akiri ngaha muri twebwe nkaba nagomba rero no kuremesha umushinga ntahe akaba n'umugenzi wacu Patrice Ntafatiro areme asanzwe aremye uko wumvise ingene avuga n'ingene yaguma aremesha ahubwo twebwe kuva akiri umupfasoni wiwe twarumvise koko hari umugabo w'abagabo tukaba rero tumwemereye ko uyu mutima tumweretse ugaragaje urukundo tumufitiye mufashe mu mugongo muri izi ngorane yagize kandi tumusabira ku Mana yuko ubuzima bubandanye neza mu bibondo asigaye ararera nako kajambo ntagomba gushikiriza kandi n'ukuri ndanezerewe kubona nshoboye kuronka akanya kurata no kuvuga uyu muryango uyu mufasoni uherekeje uno munsi n'umushinga ntahe wiwe Ntafatiro Patrice murakoze cyane Imana ibareze nagomba bwa mbere ndabamenyeshe ko naje ndongoye umurwi wavuye i Bujumbura kandi umurwi wari gukurikirana umwe ubucuti umuvukano bafitaniye Patrice Ntafatiro n'umuryango wiwe rero yewe sinabicisha amajambo twaramenyereye kugira ipfunyafunyo jewe Patrice Ntafatiro
twamenyanye muri make ukubera kuba mu Gahinga. Ndafise mu Gahinga kuko ari kuba hanze y'igihugu, ibyo bamwe bita diaspora. Jewe kuko nabaye cyane mu gihugu cy'Ububirigi, ariko Patrice Ntafatiro twaragiye tuza turahura mu makoraniro yakoranije abarundi baba mu mahanga. Rero kwibuka yuko twahuriye mu biti amaje make kuko turiko turasoma ku nsongo, hanyuma niho ndamwihweza namaze tugiye mu bibi kumenya kuvuga ko umuntu yitwa Patrice Ntafatiro agira ikirundi c'abarundi, none nawe kumenya kuvuga nka Gilles Baranderetse. Tuba turahuye urumva avuga amakuru mu kirundi c'abarundi, nanje naravuze amakuru mu gihe ciwanje, ariko umwe wese mu mwanya wiwe. Jewe rero uyu munsi sinagomba kuvuga yuko Donavine Bucumi sinovuga ngo naramumenye, ariko ngahindukira nkavuga nti naramumenye kubera namenye Patrice Ntafatiro. Nta kuntu ushobora gutandukanya ivyo Imana yateranije. Imana yarabahuje, mwumvirije intahe y'umugabo Patrice wenyine ariko aravuga ati bahuriye muri za Gishubi, yasanga Gishubi ni komine mvukamwo, aravuga ati ibintu birakurikirana. Akavuga za Nyabiraba, yibuka ko yakoreye paruwasi yacu kera tutaraja muri paruwasi Nyangwa. Mwumva rero yuko ibintu bigenda bikwegana. Jewe rero rimwe na rimwe turiko turaganira na Patrice Ntafatiro, kandi dukunda kuganira amasaha nk'isaha indwi, isaha umunani mu masaha yani iwacu. Urabona niko kanya ino twe tuba turonse muganda we nyene niho kenshi na kenshi aba yavuye ku kazi. Niho rimwe na rimwe uzabumva naza numva mbwiye ati reka mvuge buke sinkavyura Donavine. Urumva rero yuko nagumye ngenda menya Donavine uciye kuri Ntafatiro. Jewe rero muri make jewe nagomba kumenyesha yuko abantu twaje tuvanye Bujumbura n'akanyamuneza ntangere kubona twashoboye gushika ngaha kugira ngo tugaragaze uru rukundo ruri hagati y'abantu bagiye bamenyana kubera ibintu bimwe bimwe by'abateranije, kandi bituma n'ejo na hirya y'ejo bazoguma baronderana. Yavuze ati hari igitabo cyitwa Renganura Ikirundi Cembye Bukuru tome ya mbere. Je nomenyesha yuko icyo gitabo ndakizi neza cyane, ndakimenye n'inyinjizo nije yanditse icyo gitabo, icyo bita preface. Hanyuma cyandikirwa mu yandikiro y'ibitabo RPP, ni jewe ndabikurikirana byose kuva mu ntango gushika gisohoke. N'ubu n'ibitabo yarungikiwe kugira ngo ashobore kugira cerekana muri Canada, nije ndabitunganije ndashobora kubimurungikira. Si ikibazo coroshe cyane yuko mu gihe twari turibaza ko gisohoka ariho hacashikariza ingorane mbona zabaye, duca turabanza turanuma Patrice twagomba tuganira tuvuga tuti none vyogenda gute. Je ndamubarira nti umugabo ashikiwe n'ingorane akomeza aho umugabo nyene wihangane. Aha rero mumenye yuko umuryango wa Patrice Ntafatiro ufise abantu benshi bawushigikiye, uhere i Buraya, uje muri Australia, uce muri Afrika, aho ntavuze wowe ngaha mu Burundi. Patrice Ntafatiro aratubera akarorero mu bintu byinshi, ni umwigisha kandi atwigisha tutamuhera, ariko iyo bishoboka bokwiyunganira tukamuhemba kuko burya nawe araharuhira, ariko akora icyazi kandi yaravyiyemeje. Kandi n'ubu yavuze ati naho urubavu rwanje rugiye nzofuma nemera ndare kw'ijoro, ariko igikorwa niyemeje sinzogihagarika kuko
noba ndanamuhemukiye Donavina kuko wenyene niwe yamambwira ati wewe ntuzohere ikintu c'abarundi bandanya. Mwumva rero yuko twebwe abantu dushikiye Patrice Ntafatiro tukamushikira mu vyo akora ntitwari gushobora kudashika ngaho uyu munsi. Dusubiye rero kubashimira ukuntu mwatwakiriye mukaduha icicaro kibereye, kandi nawe nyene ngira ngasaba ibona yuko mwadufashe nk'abavukanyi koko. Jewe rero sindabarambire, nanavuze mvuga make mugabo abantu twatunzwe n'akarimi nuko bama twibaza ngo turahejeje ntabwo bazi ibindi, ariko mu mvundi rero nsozere ndabashimire mvuga nti komera, hanyuma muhabe no dukundira abantu twapfuye twebwe kurenga saa Bugarama murazi ko hagoye igenda ry'ubugoroba, muhabe dusohoka hakibona tugere Kristo. Rero ijambo hagati nganshatse kuvuga ijambo umuryango wa Ntafatiro Patrice wavuze. Ni byiza yuko iyo hamaze kubaho ubumwe burya ntibusubira inyuma. Na Nyarijya yabyaye akaba afise umuryango uduhuza. Nagomba mvuga ko hari ijambo bavuze ati twebwe ubumwe buzoguma ari ubwo nyene bw'urukundo. Urwo rukundo rero bantumye ati ntirube mu majambo gusa, ruzobe no mu kuri no kurigendera, kugira ngo hirya y'ejo nimucikege cane ubwo mugabo si kure cane, ni kure uhumva ku matwi ariko ku mutima si kure. Ari umuntu ufise kumuzirikanye ndibaza yuko atari kure cane, kuko na twebwe murabona ko twashitse ngaha kandi murabona ko bitoroje uburyo bwo kuyimbuza. Rero iri jambo ry'ubumwe bwaturanze twafatanije abaciji n'abasongore muze mubandanye uko nyene ntibuce muherera ngaha. Sinzi abakera bavuze ngo agafunika bagari umwe n'akarenge, hirya y'ejo baze basime baze tubabwire ko burya turavuze rwose bimwe bitagira uko bingana. Nyamyamarira y'umuntu ngo atemba aja mu nda, burya nuko bavuze ngo abagabo si abagabo gusa, burya anya ni ukuri uwo baraba ku mutima ni ukwihangana nyine kiniga nawe ugatsindagira ukavuga ati reka mwihangane. Niwe ntwari twari dufise yagiriwe amahirwe yo kwiga akagera kure, ariwe yafashe imiryango, ni ukuvuga abakomoka bose b'umuryango wiwe bashaka kwiga yacavuga ati wego ubona umwana w'iwanje uzamufasha yige abandanye. Yavuga ati yego nta ngorane, ariko rero Imana yamukunze kudusumvya, nagomba nje kuvuga ati ntitwomukunda gusumvya Imana kuko iyo yazananye n'ituhatsi akajabura rivuze ntabwo tugire Kristo. Murakoze cyane, amajambo yashikirijwe ni menshi, intaheza shinzwe ni nyinshi. Rero nagomba mu guheraheza dusabe abaserukiye umuryango adusozerere yongera yishura cyane cyane iri jambo rishikirijwe bwa nyuma. Kandi kuva izagenga mwese ushobora ciwe Imana yamuhaye kugira amahoro ya Kristo, kugira amahoro ya Kristo. Ego nakebutse abantu bafashe amajambo bavuze ubuzima bwa Donavine Bucumi, bayaga nziza yakoze, bongera bavuga umushingantahe wiwe Patrice Ntafatiro ingene babanye neza, imico myiza, kandi bakabana ataburya ndwara n'ubundi. Hariho ubusozere kandi avuga ingene ubumwe bw'abamana
n'umuryango wa Donavina ingene babaye umwe. None ntabwo kubakengurukira cyane nongera kuvuga ingene Donavina yabaye umuryango w'abana, ingene yarafise urukundo akunda abo babana bose, yaragambukira umuryango akerekana urukundo udafise. Nta nkeka Patrice nakengurutse ku gisoma yafashe uno munsi nko mu gisoma cya kabiri avuga iby'urukundo casanga bisa n'ibyaranze uwo mupfasoni Bucumi Donavine. None rero yarabanye n'abantu mu mahoro ata n'umwe akegera, yarafasha abo byagoye akabateza imbere akabakuza batarakura. Ico turakimurata twese kuko twatumubonyeko. Turakenguruka kandi iri jambo uyu mushingantahe asozereye avuze avuga ati imiryango ko yamaze kunywana naho tubuze urukundo ntirwiherere ngaha. Iri jambo avuze ni ryiza, twese turakoraniye ngaha, baba abashinze intare ingene bagendanye na Donavine, ingene bagendanye na Patrice, urukundo bakundanye ntiruherere ngaha, ahubwo nyabuna batere bashigikira imiryango isigaye, batere babafata mu mugongo, na cane cane uyu muryango uvuze uti ubumwe nyabuna bugume ari bwa bundi ko twamaze gufunikanya. Burize gusema iki gisabo usabye umuryango w'abasongore kiri ku mutima w'abamana. Wacivuga n'ukuti agafunika bagarumwe n'akarenge urugongo si kure. Iyo ushitse muri zina uregereje ndibaza n'amatike yazimvye abantu tuzohereza kugera n'amaguru twandigatamo haje kugana kera mugabo dushike aho muvyagiye twunge ubwo bumwe tubusasagaze. Ico gisabo cawe rero umuryango wacu ubise nico gushira mu ngiro. Yego amajambo menshi Patrice nafatuye yayavuze, ariko yaba mu muryango aha dukoraniye turi abantu batari bake, kandi mu muryango yarahatembera cane. Ikibazo kimwe uyu munsi uwaguye urubanza turiko turasozera yavuze yuko turiko turaganduka. Kera babivuga mu Kirundi bavuga ngo tugiye kuriza mw'ijuru umuhisi kanaka, ariko rero hariho abantu bahora bagenda baca ahantu bakakira akadeni, ntagire umuntu ati atahana agatima kabi ngo avuge ejo canke hirya y'ejo ngo namwe yaramfitiye ideni. Ideni ryari kuratwa uyu munsi rizoratwa haciye iyindi minsi. Rero banyakubahwa turakengurutse abashinze intare bavuga ubuzima bw'uyu munsi turiko turasezera, kandi ivyo bavuze n'ukuri nawe twaba tubakengurukiye, ariko umutima w'urukundo uzogume ariwo utunywanisha
mu miryango imaze kuba umwe waherutse shima umwana w'agiti Donavina atanteka ari mu ijuru yabivuze gatatu ati ntanteka Donavina ari mu ijuru. Rero twahereye ku isabisho twisabira cy'umwuka y'imisa ni uko tutari duhuje amasaha nibaza ko twari gutambura ku masaha amwe tugahereza ku yandi ariko bobo nibaza ko baza kubigira mu masaha yandaze. Twagomba rero muri kano kanya nk'uko twatanguye dusabira Donavina dusabe Patiri Daniel yaje nawe nyene kwifatanya n'umuryango ibyo aribyo byose habuze akantu yovuga hanyuma kandi icyo tumusaba asozerere no kugisabisha ahezagire aduhezagire yongere ahezagire n'ibintu tugomba dufata cyane ngeze ku cyo kuba bansabye icyo tuhezagira Imana natwe tukihereza muri make nanjye ndi umwe mu bagendanye na Patiri atashitse kuko yabivugiye mu Patiri nta Patiri Patrice twigana kuva kwiga mu seminari nkuru gushika duheze ibigo bya filosofiya y'Ubujumbura igihe yaza kugira n'umwimenyerezo bita stage Nyabiraba ni naho bahuye na Donavina. Ibyo ndabizi kuko agendanira ya mugenzi wanje naraza kuri mu Bihororo maze ndamenya Donavina kubera ngo gukunda. Nibuka yuko ubwafashe nkafashe Patrice ngo Donavina ntibabwire ko habaye ukuntu Donavina aronse akazi bamuhaye ipikipiki ageson maze rero Donavina asaba Patiri mukuru bavuze Gaspard ati ndagusabye ubwize Patiri ko ntamenye ipikipiki azarantwara ku kazi acarerwa ku bikorwa mwamushinze kumuhinga amaze kuntora ingaruka. Iyo pikipiki yabaye mukuru ngono erega Patrice yacatwara ipikipiki n'uwigenderaho muri Donavina. Tugeze mu ishuri muri message itanga umwaka wa mbere wa teologiya hasigaye imyaka itatu mukuru wa Patiri turandika ikete tuza musenyeri yuko dusabye gutera intambwe. Hari mu kwa kane iyo twandika amakete kugira muci bashaka gushaka bazohabwa ibice bigana ubusaseredoti. Patrice yakoranye abagenzi bari batatu begeranye cyane nanjye ndimo aratubwira ati bikunze yuko tuyo bandanye kuko numva byanse yakuvuga ko bivuga kwanka ngo biranse acatubwiriza Donavina acarijana bamusenyera mu gatondo arasaba ibyigwa rubuna akamubwira ndamushikiye yuko agahindura ashahindura nuvuga nti ndazi Donavina cyane kuko yarafise abagenzi nawe nyene bagendana ndiko ndataramutsa Patrice abagenzi narababona ndiko hariho n'abari ngaha mu bigeme na general haspe mpata nabuze Donavina uwariwe baba nguma ko rero ubu ni Patiri ukuvuga yuko umuryango ndawusabira cyane ndawusabira kuko kuba Patiri n'inzira imwe no kubaka urugo n'iyindi nzira urumva
yishimye ntari parashinga Patrice ukwemera gushitse yigisha nka patiri nyene. None rero hende kurandira ngira ntibuke mvuga nti je muri iyi minsi heze nta nzira zirahera nari mu gihugu cyo nari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika noga yuko baba bemeye ko mu kwezi kwa gatandatu baza kunganutsa tunavuna na Patrice aba muri Canada basanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho narinzi rero muri patunani urubanza no twumva yuko ico gisida gishitse maze byose binangirangiye. Patrice yamanga yambwira ati yakwigira Imana Patrice tukije kuramutsa kuko nashakaye tunavina yawe zaro sichomvuga narumiwe kashi nisi nandika kakete kugira ngo ndakumenyeshe maze navuyenza rero tukabona na Patrice uba kwari kutarunani n'umupangukanye w'edo na bene. Imana rero mwakire ubwami bwayo nuko nta gusiba kuri uyu munsi kugira ngo ndamube hafi umuryango kandi nshimwe n'intare mukunze gutuma uhaguruka abishoboye twinahaza Imana habe twaganye murakoze. Imana ushobora byose duhezagire yo data na mwana na mutima mwiranda. Yabari bikunda tari kugumana ariko kuko muri isi twese turi genzi muvyeyi wacu mwiza ni witahire barumuvyeyi udukunda natwe tukagukunda yabari bikunda tari kugumana ariko kuko muri isi twese turi genzi muvyeyi wacu mwiza ni witahire niwigire wari mwari mu muryango wari ntore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi tuziko tuzohura